Là où l'amour de Dieu, aho urukundo rw'Imana rwuzuye imitima une même harmonie, haba hari uguhuza. toutes les douleurs, Imibabaro yose y'icaha iba yaravuyeho, car kuko l'amour de Jésus urukundo rwa Yesu les a guéris. kwarabakijije. Oh, bienheureux entier Harahiriwe effacé. cyane Je ne veux rien. muri we, nta kindi na kimwe ngomba, nta na kimwe ngomba kirenze ko Encore kiretse profondément gusubira kwinjira cyane ibwina dans ce grand muri océan. urwo ruzi runini cyane rw'urukundo, Là où l'amour hariya urukundo rw'Imana plie les cœurs, rwuzura imitima, l'amour propre. urukundo rw'umuntu rurahagarara, Là où l'égoïsme kuko ahari ukwikunda, hakiri ukwikunda, le cours de l'amour s'arrête. urukundo rw'Imana ruhahagarara. Mais Ariko on se donne entièrement à lui. iyo umwihereje wese, L'amour se répand en nous, urukundo ruratwuzura, douceur et durimo ubugwaneza, iminsi yose rukaduha kwera, rukaduha kwezwa, gushikaho ishusho l'agneau. y'umwagazi izokayangana muri twebwe. Là où l'amour Ahari urukundo rw'Imana plie les cœurs, rwuzura imitima, paix, amahoro n'umunezero biratsimbatara. on n'a plus de paroles. Nta majambo akomantaye umuntu aba agifise, kuko urukundo rwa Yesu ruratwuzura. Il veut se transformer Aragomba entièrement. kwihishura mu buryo bwuzuye muri twebwe, gushikaho ishusho y'iwacu izosa n'iyiwe cyane. Mbega intumbero ikomeye, igitsibo kiradutegereje nitwahashika kubw'urukundo Jésus. rwa Yesu. Harahiriwe Éternel amour ab'urukundo rw'Imana ruhoraho manifeste rugaragaramwo Jésus. muri Yesu. Et qui, Kandi mbega igitangaza c'ubuntu bwinshi naco casesekaye muri jewe. oh Jésus, Yesu, fait brûler encore plus Nous- fort le feu niwatse umuriro kandi w'urukundo rwawe cane, afin que kugira ngo chacun puisse umwe wese ashobore kumenya que c'est ton yuko esprit ari mpwemu wawe yera ari sur kuri nous. twebwe. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Mwene data mukundwa mu mwami, pour le recueillement spécial d'aujourd'hui, avec kugira ngo uno munsi twiyegurire Imana hamwe na mwene data Frank, turaramutsa abo bose baje, abo bose bariko bararaba mu isi yose, mu izina ry'igiciro ry'umwami wacu Yesu Kristo. Umwami ahimbazwe kandi ashimwe de ce que nous yuko igihe cyose tugishobora gukorana mu izina ry'umwami Yesu atankomanzi, twaje pour faire une nouvelle expérience kugira ngo dukore umwimenyerezo musha avec le Seigneur hamwe n'umwami, et pour regarder à sa kandi vie prochaine. twitege ukuza kwiwe kuri hafi. Umwami atugirire ubuntu, twese adufate hamwe, azodutware hamwe nawe igihe azogarukira. Imeza y'umwami Toujours richement. iriko ibyo kurya byinshi, Nous ne remercierons jamais assez le Seigneur ntituzoshobora kumushimira uko bibereye. We atwemerera ko uno munsi dusubira kumva ubutumwa bwiza buhumetswe na mpemu yera, une personne. buvuye ku muntu yahamagawe ngo aze gukora. Ce dimanche, n'est-ce pas Kuno munsi w'iyinga wa Pasika
turagomba kwibuka hamwe n'amashimwe menshi cyane y'igihe gikomeye cyo kuducungura cyabayeho ku bwacu kandi harazi imyaka 2000 igorogota. Ku bw'intangamarara nagomba rero gusoma igice cyose cyo muri Yesaya 53. Yesaya 53 igice cyose. Ninde yemeye inkuru zacu kandi ukuboko k'Uhoraho kwahishuriwe nde? Kuko yakuriye imbere yiwe nk'ikironge kandi nk'agashitsi kava mu ivu rigadutse. Ntiyari afise ishusho nziza canke igikundiro canke aho twamubona ntiyari afise ubwiza bwotumye tumwifuza. Oya, yarakengerwa agahurwa n'abantu, yari umunyamibabaro, yarazi intimba ico arico, yego yakengerwa nk'umuntu abandi bahisha mu maso habo, natwe ntaco twamwibajijeko. Nukuri nizacu ntimba yishizeko, niyacu mibabaro yikoreye, niyacu mibabaro yikoreye. Ariko tweho twamwiyumviriye nk'uwakubiswe, nk'uwacumiswe n'Imana, akicurikizwa n'akabonge. Yamara yacumitiwe ibyacu bicumuro, yajanjaguriwe ibyacu bigabitanyo. Igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we, kandi imishishagu yiwe niyo idukiza. Amen. Twese twazimiye nk'intama, twese twagiye isabagire, umuntu wese mu nzira yiwe. Uhoraho amuremeka ukugabitanya kwacu twese. Umurongo w'indwi. Yaracuranguzwa, yamara akarendeka akavyemera, ntiyakura k'umunwa nk'umwagazi w'intama ujanwa mu ibagiro, canke nk'uko intama itekereza imbere y'abayikemura, niko atakuye ko umunwa. 8. Yakuweho no kugirirwa nabi no gutsindishwa. Muwe mu runganwe rwiwe ninde yabishize ku mutima ko yakuwe mu isi y'abakiriho? Ibicumuro by'abantu banje nibyo yakubitiwe. Murongo w'icenda. Bageze kwa hambwa hamwe n'abanyabyaha, asangira imva n'umutunzi mu gupfa kwiwe, naho atakibi yakoze kandi ataguhemana kwari mu kanwa kiwe. Murongo wa 10. Yamara Uhoraho yashimye kumujanjagura, yaramubabaje, azotanga ubugingo bwiwe kw'ikimazi cyo gukuraho ibyaha. Azobona uruvyaro rwiwe, azoramba ibyo Uhoraho agomba bizoshitswa neza n'ukuboko kwiwe. 11. Abonye ibiva mu bise by'ubugingo bwiwe bizomuhaza. Amen. Umushumba wanje agororoka, azotuma benshi baheshwa ukugororoka no kumumenya, kandi azokwishikako ukugabitanya kwabo. Nico gituma nzomugabanganya umugabane n'abahambaye, kandi azogabura iminyago n'abanyenkomezi, kuko yasutse ubugingo bwiwe akageza gupfa, agaharurwa n'abanyabicumuro. Yamara ubwiwe yishize ku icaha ca benshi, kandi asabira
abanyabicumuro. malfaiteurs. Amen. Conformément à sa bihuye n'isezerano ry'iwe, mwami Yesu yaranesheje urupfu, yaranesheje kuzimu, le tombeau. yaranesheje n'imva. Amen. Il a créé yararemye, une rédemption unique. yarazanye ugucungura kumwe kw'ibihe bidashira, acungura impemu, ubugingo n'umubiri, Il a également rendu kandi vivants yatugiranye bazima muri mpemu. Turashobora gusoma ivyo mu Baroma chapitre 8 igice verset 18 umurongo wa 11. Romains Abaroma chapitre 8 celui de verset 8 ndasoma umurongo wa 11. et si l'esprit Ariko bisanzwe mpemu yazuye Yesu imukuye mu bapfuye plutôt habite aba muri mwebwe. celui qui a Iyazuye Kristo Yesu imukuye mu bapfuye izozura n'imibiri yanyu ipfa ku bwa mpemu wayo aba muri mwebwe. vous. Jusqu'ici, Gushika hano précieuse rino jambo ryera ry'igiciro, umwami nous accorder à tous ashobore kuduha twese kubw'ubuntu puissance ububasha de résurrection. bwo kuzuka butanga ubuzima. Amen. Nous voulons prier Turagomba gusenga, et nous lever pour cela. duhaguruke ku bw'ivyo. Père céleste fidèle, Data wera nous mwizigirwa, te remercions de turagushimiye n'umutima wose pour ta précieuse kubwo ijambo et sainte ryawe parole. ryera ry'igiciro. En ce dimanche de Kuri uno Pâques, munsi wa nous Pasika ne voulons pas oublier ntitugomba kwibagira tout byose le bien que tu as ibyiza fait pour wadukoreye nous. wadukoreye. Tu as pardonné Wahariye nos fautes amakosa yacu yose, et tu as kandi warakijije nos infirmités. ubumuga bwacu bwose, Tu as délivré Voilà nos vies beau. de la corruption watubohoye mu kubura, et tu nous as couronnés de grâce utwambika et de ubuntu miséricorde. n'imbabazi. Merci Urakoze, à toi d'être venu sur cette terre. uhabwe ko waje ibyubahiro, amashimwe ko waje kuri nosi kugira ngo usambure ibikorwa bya wa mubi. Merci Urakoze de nous avoir permis, kuba waratwemereye pécheurs pardonnés, kuba abanyabyaha bagiriwe imbabazi, ta kandi propriété depuis tukaba la fondation inyegu yawe guhera isi itararemwa. Mana y'ububasha bwinshi, notre résurrection. ukuzuka kwacu nako kuri hafi. Accorde-nous à tous Uduhe twese cette puissance, ubwo bubasha, ubushobozi bwo kuzuka butanga inkombe, butanga ubuzima. Mwami, turanezerewe, et te remercie turagushimira d'avoir prévu kuba pour waraduteguriye résurrection umubiri wo kuzuka, et de pouvoir kandi gushobora passer l'éternité avec kuzobana nawe ibihe bidashira. ensemble. Twese turi kumwe. Seigneur, Mwami, bénis-nous uduhezagire uno munsi mu buryo budasanzwe, bénis en particulier uhezagire mu buryo budasanzwe umushumba wawe w'umwizigirwa, umuhe dans son âge mu avancé myaka yiwe ikuze, une double umuhe mesure de force ingero zibiri z'inkomezi n'ubuntu, uhezagire iminwa niyaza kuvuga akatubwira, fait que nous ne ukore ku buryo twese turaba kuri wewe gusa, kuko uri wa wundi azana ukwizera kwacu ukakugutunganya. Mpemu wawe yera aze kuri twebwe twese aujourd'hui. uno munsi. C'est notre prière. Niryo sengesho ryacu twese mu izina ryera rya Yesu. Amen. Amen. Chers frères, Bakundwa bene data n'abashiki banje dans le Seigneur, mu mwami, je vous salue, moi, ndabaramukije naje mu buryo bwo mu mutima wose. Zurich. Ndi Zurich. Et nous vous remercions Turabashimira kandi pour les vœux de paix kubwo imigisha ibyifuzo byose by'imigisha byatanzwe haba iziriki no ku ikoraniro. et nous sommes très reconnaissants. Dufise amashimwe ku bwa bene data bakora b'abakozi, Frère Baumgartner, mwene data Baumgartner,
Cher, mwene data shera mwene data kera dans la parole d'introduction, mu ijambo ry'intangamarara déjà entendu turamaze kumva ibikenewe byankenerwa de ce qui doit être ibitegerezwa kurabwa aujourd'hui. uno munsi. Il s'agit ni ukuvuga de rédemption ni ugucungurwa kwasohoye sur la croix ku musaraba à Golgotha. igorogota. Il s'agit du fait ni ibijanye que Seigneur n'uko umwami wacu umucunguzi wacu soit venu yaje à nous, akaza kuri qu'il twebwe se soit fait homme, akaba yarigize yarihaye umubiri w'umuntu yishirako amakosa yacu yose tous nos péchés. n'ibyaha byacu byose, Et comme il est écrit, nk'uko handitswe le châtiment ngo igihano de tout ce que nous avons c'ibyo byose twakoze a été donc est tombé sur byaguye lui, kuri we, a été mis sur byashyizwe lui, kuri we kugira ngo natwe tugire amahoro, ses meurtres kandi mu mishishago yiwe niho gukira a été donné. twabihawe. Ésaïe 53 Yesaya 53 est le chapitre le plus nico kigabane c'igiciro de toute la Bible. co muri Bibiliya iyo Nous yose. remercions le Seigneur Turashimira umwami de ce qu'il n'est pas yuko seulement atari écrit, gusa ko byanditswe mais qu'il est ariko devenu une yuko byahindutse biba ibifadika, ibi by'ukuri by'Imana sur la croix ku musaraba à Golgotha. igorogota. Oui, frères et sœurs, Ego mwene data na mushiki wanje, il ne nous reste qu'une chose, icyo dusigaranye ni ikintu kimwe cyo gukora, c'est de remercier no gushimira et accepter tukemera dans la mu foi kwizera tout byose ce qui nous a été donné. ibyo twahawe, imbabazi, ugusubira hamwe n'Imana, ubuntu, agakiza, byose ibintu byose twahawe Notre Rédempteur n'umucunguzi wacu, et faire hanyuma l'expérience tugire umwimenyerezo wo umwami by'ukuri yakoze pour nous, ku qu'il bwacu, a fait ibyo yakoze sur la croix, ku musaraba a fait pour toi yabikoreye wewe, yabikoreye jewe, que tu étais là, wari que hajya j'étais là, nanje nari hajya, car kuko c'est ce qui est écrit. nibyo byanditswe Il a pris ngo yarikoreye sur lui nos fautes, amakosa yacu n'ibyaha byacu twese, à nous twebwe tous. twese. Voici le Ariko raba qui se trouve ikintu kiri dès le début ku ntango d'Ésaïe muri Yesaya 53. 53, Qui a ninde cru? yemeye inkuru zacu. C'est de cela qu'il s'agit. Ibi nivyo rero ari Pas byo, seulement atari de gusa lire, gusoma, pas seulement atari gusa de prêcher ku- à ce sujet, kuvuga ubutumwa bwiza kuri ico kintu, ariko ikibazo gikomeye ninde point d'interrogation. na kabaza As-tu- ninde as-tu, ninde nous, de tous les peuples, de tous mu bwoko bwose, mu ndimi zose, nous qui croyons le twebwe message abizera ubutumwa bw'Imana avant le retour de imbere yo Jésus-Christ, kugaruka kwa Yesu Kristo, l'avons-nous mbega reçu twaramwakiriye, et accepté twaramwemeye de tout cœur? n'umutima wose, Avons-nous mbega accordé la foi totale twaratanze à la prédication de ce qui s'est ukwizera passé à kuzuye Golgotha? mu byakozwe i Golgotha? Avons-nous Mbega accepté twaremeye son kubw'ubuntu application dans notre ibyo vie? twarabyakiriye mu buzima bwacu? Oui, nous sommes Ego reconnaissants turafise amashimwe, au Seigneur. turashimira umwami. Aujourd'hui, nous Uno avons munsi examiné reka turabe mu buryo buciye bugufi inzira y'umwami wacu, ingene aho yaciye i Getsemane pour arriver kugira ngo ashike à Golgotha. i Golgotha, Et il s'est exclamé à kandi Gethsemane, yarasemereye i Getsemane que ma volonté ne soit ati pas faite, mais ntibe ibyo ngomba ariko ibyo wowe ugomba. Hanyuma aragenda aca yishirako ugucokorwa kose, ugusuzugurwa kose, byose ce
qui veut ku bwa ba bandi abagomba kubimenya neza ibyamushikiye sur ce chemin kuri irya nzira de la croix qu'il lise k'umusaraba nibasome ibice bitatu bya nyuma byo mu butumwa bwiza bune. et alors Hanyuma de gratitude amosozi yo gushima pour araseseka ce que kuko notre Seigneur umwami wacu a fait ibyo yakoze pour nous ku bwacu par grâce. ku bw'ubuntu. Nous allons maintenant Reka rero lire ubu dusome encore kandi quelques passages bibliques. imirongo mike yo muri bibiliya. Je t'en prie, frère Bord. Ndagusavye mwene data Nous Bo, lisons turasoma de Jean 3, muri Yohana gatatu verset 16. murongo wa 16. Yohana gatatu Verset 16. murongo wa 16. Car Dieu kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi qu'il a donné ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege afin que quiconque croit, ng'umwizera wese ntazapfe rubi mais qu'ils aient ariko ahabwe ubugingo éternel. budashira. Amen. Amen. Frère, Mwene data mushiki wanje, nous pouvons parler d'amour, turashobora kuvuga urukundo, mais Dieu ariko Imana a prouvé son amour yerekanye urukundo rwayo en rachetant mu par la gucungura ku bw'ubuntu création abaremwe, perdue, donc abari bazimiye, abari batakaye, abo twe turimwo, en la sortant mu de la kubasohora abakura mu kugwa kandi akatugira abana b'Imana ku bw'ubuntu, par grâce. ku bw'ubuntu. Nous avons reçu Twarakiriye l'établissement dans la ugushirwa mu kuba abana b'Imana, turi abahungu n'abakobwa b'Imana. Ndabinginze ibyo mubifate nka nkama, ibyo mubifate nka nkama. Imana temps. yaradukunze cyane, wewe nanje. Le monde, Isi tant aimé le monde, yarakunze isi, icitanga, ica iduhereza umwana wayo, iramutanga uwo umwana wayo w'ikinege, we yabyaye, watanze amaraso yiwe arayamena. Mwene data mushiki wanje, le sang a d'abord coulé amaraso ubwa mbere yarasesetse ku isi, sur le sol, ku isi, mais ensuite ariko hanyuma le Seigneur umwami est entré dans yinjiye ahera n'amaraso yiwe pour kugira ngo y offrir dans le lieu ayatangire ahera cyane ku isanduku y'isezerano amaraso avuga pour nous. atuvugira. Ese ingene dushobora kuba abantu bashima. Ndabinginze, ndabasabye, nimwizere yuko Imana yaradukunze cyane. Aleluya, amina. Le remercie. Turamushimira. La parole lue Ijambo ryasomwe aussi naryo l'un des passages ni bibliques les plus imwe mu mirongo ya importants, Bibiliya ikomeye cyane, ni ukuvuga l'un des plus importants que amajambo nous ayons ahambaye dans le Nouveau ayo Testament. dushobora kuba dufite mu isezerano rishasha. Ndabinginze, turasoma De 2 Corinthiens Abikorinto ba kabiri chapitre 5 verset igice 19. ca gatanu umurongo wa 19. Abikorinto ba kabiri 5:19. Car Dieu était Niko kuvuga ko Imana yari muri Kristo yiyuzuza n'abari mu isi, ne leur imputant pas leur ntiyabaharura kw'ibyicumuro byabo, et il a kandi mis en nous yatubikije ijambo ry'umwuzuzo. Amen. Amen. loué et Nihahimbazwe, hashigwe hejuru soit notre Dieu. Imana yacu. Dieu est Imana ici sur terre yari hano ku isi muri Kristo, et a accompli hanyuma ici la hano ku isi yasohoje ukuducungura. Turashobora gutangaza ukuzura n'Imana, ugucungurwa. avons été appelés Twarahamagawe ngo dutangaze ubutumwa bwiza bwuzuye, plein salut agakiza kuzuye, ugucungurwa kuzuye mu mpwemu, mu bugingo no mu mubiri. oui Ego
Que le Seigneur umwami soit remercié. nabiherwa amashimwe ibyo bibiri iyo mirongo ibiri yo muri bibiliya Appartiennent à nayo Isaïe 53. ifatanye na Yesaya 53 nihashimwe hashigwe hejuru Notre Seigneur. umwami wacu ndakwinginze. Nous lisons turasoma mu Bikorino ba kabiri gatanu ubu rero umurongo wa 20 verset umurongo wa 20. C'est donc pour nico gituma turi ntumwa mu gishingo ca Kristo. Puisque c'est par nous, Imana isa n'ibingingira muri twebwe, c'est pour le Christ. turabinginga mu gishingo ca Kristo. Amina. Soyez réconciliés. Mwuzure n'Imana. Amina. C'est aujourd'hui encore uno musi kandi l'ordre divin, ni itegeko ry'Imana, l'ordre divin ni gahunda y'Imana, ni ibango ry'Imana dans la mu prédication butumwa bwiza. de ne pas parler uniquement ntihavugwe gusa impera z'ibihe ubutumwa ubwo Imana yarungitse, ariko dushire hagati na hagati mu ntimatima ugucungurwa kwasohoye. et pour cela nous sommes kubw'ivyo dufise amashimwe pouvoir yo gushobora de manière gutwara mu buryo butanyiganyiga ubutumwa bw'Imana et kandi inclure gushiramwo dans la mu prédication butumwa bwiza tout ce qui ibyo byose est parti. birimwo bijanye La repentance, ukwihana, le pardon, imbabazi, le renouveau, ugugirwa abantu basha, ukuvuka ubwa kabiri, d'être rempli de cette kuzura mpemu yera. nous pouvons turashobora gushiramwo byose mu gutangaza, et nous pouvons turashobora tout vivre kugira ubuzima bw'ibyo byose tukabigiramwo umwimenyerezo ku bw'ubuntu. Nihahimbazwe hashigwe hejuru umwami wacu ndakwinginze. nous lisons Turasoma Romains Abaroma 8 verset 20 umurongo wa 22. Abaroma 8 verset 20 umurongo wa 22. nous savons en effet kuko tuzi yuko ibyaremwe byose toute la création binira hamwe partout bikaramukirwa hamwe kugeza une nouvelle n'ubu. naissance. Que le Seigneur en soit remercié. Mwami ahimbazwe ashimwe. Toute la création Ibyaremwe byose birarindiriye d'être renouvelée, kugigwa bisha, gusubizwa kugigwa uko byari bimeze imbere ku ntango, imbere yo kugwa, où le lion aho intambwe et l'agneau n'umwagazi w'intama paître ensemble. bishobora gusubira kurisha ahantu hamwe, Il n'y aura plus ahatazoba hakiri ikibi ku isi. Amina. Aleluya. et nous savons Turazi que c'est proche, yuko biri hafi, que le temps igihe est très proche kiri hafi cyane ku mpera, et que toute la kandi création ibyaremwe byose birarindiriye. et nous aussi Na twebwe turarindiriye d'être emportés de kuba à two kugwa mu bintu by'igihe gito tugashira ushigwa mu kutabora. Ndakwinginze. Nous lisons de Turasoma mu Baroma 8 le verset 23. umurongo wa 23. Mais non seulement elle, kandi si ico gusa, mais nous aussi, ariko natwe qui abafise umushuzo wa mpemu, comme premier don, nous gémissons natwe nyene tunihira mu mitima yacu twiteze gucika abana b'Imana. la stature de fils, c'est-à-dire la Niko gucungurwa kw'imibiri yacu. notre corps. Amen. 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 Comme le plan de salut nous a été esingene tweretswe umugambi w'agakiza mu buryo bwiza la parole mu ijambo non ry'Imana, seulement la création, atari gusa ibyaremwe, mais tous les ariko croyants abizera bose bararindiriye d'être retirés de ce corps kuzokugwa muri uno mubiri périssable. ubora, Et cela se kandi ivyo bizokoreka lors du retour igihe umwami Yesu azogaruka. Amen. sur lesquels nous pouvons compter à tout moment. Ivyo nivyo turindiriye akanya n'akanya, nk'uko muhemu wa Kristo
yafashe ikibanza muri twebwe agagira ubuturo muri twebwe. Uko niko ububasha bw'Imana buzotanga ubuzima mu mibiri yacu ipfa, nk'uko ugucungurwa umucunguzi wacu yaje mu mubiri upfa, maze uwo mubiri upfa ukaba warambaye ukudapfa. Umwami wacu akaba yarashoboye kuvuga ati nari narapfuye, raba ubu ndiho. Amina. Ibihe bidashira, natwe ubwacu twararose ubugingo budashira kandi tuzobaho ibihe bidashira. Amina. Umwami wacu ahimbazwe kubwo ukuducungura kwasohoye. Ndakwingiza, turasoma mu Bifilipi kabiri umurongo w'umunani. Il s'est abaissé lui-même et fut obéissant jusqu'à la mort même. Kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu, yicisha bugufi araganduka no gushitsa ku rupfu, kandi urupfu rwo kumusaraba. Ibyo nibyo byabaye umucunguzi wacu, est devenu obéissant. Yabaye uwumvira. Turazi twese ibyashitse, ibyashikiye Adamu ntiyumvirije ijwi ry'Imana, ariko irya Eva. Ariko Eva yari amaze kumva ijwi ry'umwansi. Hanyuma haza ukutizera, ukutumvira no kugwa kose. Umucunguzi wacu yabaye uwumvira, arumvira, aganduka gushika ku rupfu rwo kumusaraba. Ukumvira kwiwe kwiramvuye gushika kuri twebwe abacunguwe. Haje kuri twebwe uko kumvira kwiwe kwaje kuri twebwe, kuko ibintu byose byari mu mucunguzi bigomba kandi bizoba mu bacunguwe. Ibyo byanditswe ku mwami wacu ngo ndaduze kwa data kandi ari we so wanyu, ngiye ku Mana yanje kandi ariyo Mana yanyu. Amina. Yohana 20:17. Uwo mpemu yera nyene uwaje kuri Mariya agaca arema, kandi umwana w'Imana akavuka. Niwe mpemu yera nyene aza kuri twebwe akarema ubuzima bushasha bw'Imana muri twebwe. Twese mu by'ukuri tufise gusa amashimwe n'umutima wose kubw'ivyo. Ndakwinginze, turasoma mu Baefeso igice ca mbere umurongo w'indwi. Baefeso igice ca mbere umurongo w'indwi. Muri we niho duherwa gucungurwa n'amaraso yiwe, niko guharirwa ibicumuro byacu nk'uko itunga ry'ubuntu bwayo riri. Amina. Ubwa mbere si ukuba tufise, oya, ni muri we niho dufise. Si tuzoronka, oya, guhera ubu turafise imbabazi, ukuzura n'Imana, agakiza kuzuye. Mwene data na mushiki wanje, nimunundeke ndabivuge guhera ubu uyi. Ukuzuka kwiwe ni ingwati yuko twe tuzozuka. Twarabambanywe nawe, twarapfanye nawe mu batizo nk'uko Abaroma 6:2. Twarahambanywe nawe mu rupfu rwiwe kugira ngo tugendane nawe mu buzima bushasha. N'ibikorwa by'Imana bigaragara, nibyo byagaragaye mu buzima bwacu. Amina. Nihahimbazwe Umwami
l'accent est hashimikwa kuri ibyo muri we ntituzoronka we turamaze kuronka twararonse ugucungurwa imbabazi amaraso yarasesetse ibintu byose imana yari ifise yarabiduhaye ku bw'ubuntu muri Yesu Kristo. Izina ryiwe rihimbazwe. Ndakwinginze ndasoma muri Mariko 16 murongo wa 6. Mariko 16:6 arababwira ati ntimutinye, arababwira ati naco mutinya, ndazi ko yuko murondera Yesu umunyanazareti umwe yabambwa, none yazutse ntari hano, eheraba aho bari bamushize. Amashimwe n'ubuntu bibe by'umwami. Uno munsi turi mu kuzuka k'umwami, umucunguzi wacu mukundwa. Ntakiri hano, imva iragaragara. Amen. Yarazutse, ni muzima, ni muzima umwami wacu. Ingene byari nkuko byari byarabuwe bigashimikwa ko umwami wacu ku munsi ugira gatatu byose byabaye nk'uko ibyanditswe byera byari byabivuze. Ijambo ryose ry'Imana byarasohoye muri ajya amasaha 24 ya nyuma bijanye no kubamba umwami. Ubuhanuzi 24 bwo mu isezerano rya kera bwarasohoje. Byose byagenze nk'uko Imana yari yabibuye ikoresheje abahanuzi mu isezerano rya kera ryose. Mwami wacu wazutse ni muzima. Aleluya. Ndakwingiza turasoma Baheburayo 10 Baheburayo 10 murongo wa 12. Baheburayo 10 murongo wa 12. Celui-ci au contraire n'a offert qu'un seul sacrifice. Ariko wowe amaze gutanga ikimazi kimwe c'icyaha c'ibyaha c'intahava abyagira iburyo bw'Imana. Amashimwe no guhimbaza bibe ibyo umwami. Umwaka wose umuherezi mukuru yagomba kwinjira ukundi gusha ahera hahera cyane ajanye amaraso y'imyagazi. Ariko umucunguzi wacu yinjiye rimwe burundu ajanye amaraso yiwe y'igiciro kandi yera, ayinjiza ahera hahera hariya ahari irisandugu ry'isezerano kandi igicaniro n'umwotsi w'ikimazi no gucungura kw'ibihe bidashira. Mwene data ubifate nka nkama mushiki wanje, ntiwemere ugukekeranya ngo kuze muri wewe, ntiwemere ukutizera ngo kunyegetere muri wewe, ariko wizere rimwe burundu yuko mwami wacu mu by'ukuri yinjiye ahera hahera ho mu ijuru, kandi ko yasohoje ugucungurwa kw'ibihe bidashira ku bwacu, ku bwanje, ku bwawe, ugucungurwa kw'ibihe bidashira kandi kw'inkomezi. Nihahimbazwe hashigwe hejuru umwami wacu. Nimubyemere mwakira ibyo mu kwizera. Amina. Ndakwinginze turasoma mu Baheburayo 10 umurongo wa 13 umurongo wa 13. Aheraho arorera igihe abansi biwe bazohindurirwa indava yo munsi y'ibirenge byiwe. Amina. Nihahimbazwe umwami.
ararindiriye en tant que le vainqueur de nk'umuhizi w'igorogota jusqu'à ce gushikaho que ses ennemis abasi biwe baneshejwe amina babe indava y'ibirenge vyiwe. et nous savons turazi twese que nous sommes yuko si proches, turi hafi cyane, mais si proches, ariko turi hafi cyane yo kugaruka ku mwami. et nous savons tous twese turazi le Seigneur yuko umwami achève son œuvre azoheraheza igikorwa ciwe co kuducungura hamwe n'abiwe, tous les kandi ennemis vaincus abasi bose baneshejwe bazoca bahinduka indava z'ibirenge vyiwe, et nous régnerons natwe tuzoganza avec Christ, tuzoganzanya na Kristo umwami wacu, notre Rédempteur et notre umucunguzi wacu, umwami wacu. rendons grâce au Seigneur. Avant duhimbaze notre umwami. passage biblique, Mbega hari undi murongo wa Bibiliya dufise turasoma mu Baheburayo 10 le verset 14. murongo wa 14. Hébreux 10 verset 14. Abaheburayo 10:14. Kuko ikimazi kimwe Qu'il a fait par aricyo yatunganishije rwose abezwa qui se laisse sanctifier. Amen. ukazoshitsa ibihe bidashira. Amina. Mwene data na mushiki wanje, Passage biblique ubu ni umurongo wa Bibiliya très sérieux. ukomeye cyane. Tout d'abord, ubwa mbere nous avons entendu twumvise que notre Seigneur ko umwami wacu a accompli une yasohoje ukuducungura kw'ibihe bidashira. Mais maintenant, ariko ubu et je demande ndasaba d'abord mwene data Bob de relire asubira ce asome verset encore uwo murongo, asubira awusome s'il te plaît. ndakwingiza. Nous lisons turasoma Hébreux 10 Abaheburayo 10 verset 14. umurongo wa 14. Car c'est par une kuko ikimazi kimwe qu'il a fait aricyo yatungishije rwose abera ukazoshitsa ibihe bidashira. pour toujours. ibihe bidashira Ceux qui se laissent abemera Donc, bakezwa. Rero ceux abo qui se laissent bemera bakezwa il les a amenés pour toujours. yabatunganije yabashitse ku ntumbero ibihe bidashira. Oh, urahimbazwe mwami, urakoze. Umucunguzi wacu C'est entièrement donné. yaritanze wese, arashaka yuko natwe ubwacu twitanga Entièrement à lui twese tukamwihereza, hanyuma tukaba muri we, dans sa parole mu ijambo ryiwe, mu kugomba kwiwe, et que nous y soyons maze tukaba sanctifiés. twejejwe mw'ivyo. Kuko isezerano Faites à ryahawe ba bandi bemera kwezwa, eux seuls, à bo bonyene nibo bazoshika ku ntumbero. personne. nta muntu n'umwe azoshika ku ntumbero kubwo uburyo bwiwe bwite, ariko ni gusa abo bonyene bemera by'ukuri bakezwa mu ijambo ry'ukuri. Amina. Serons-nous sanctifiés Ni ryari tuzokwezwa muri ivyo? Ni ryari tuzokwezwa? en recevant Mu kwakira muri twebwe amasezerano y'ijambo comme une substance nk'ikintu gifadika c'Imana, et en croyant kandi tukizera n'umutima wose, kandi tukagira umugabane gutyo mu byo Imana ikora ubu. Amina. Ubu muri kino gihe nuko konyene niho dushobora kwezwa rimwe burundu, kandi ibyo mu bugome bw'Imana kandi no mu ijambo ry'Imana, maze ainsi nous pouvons uko tugashobora gushikira intumbero yacu, tugashika ku ntumbero. Ndavyizera kuko vyanditswe ngo umugeni wiwe yiteguye. Ndavyizera kuko handitswe ngo umwami azogaruka, kandi abo bose basinziriye muri Kristo bazozuka, et nous natwe tuzohindurwa, duhindurwe, tuzozamurwa twese hamwe la gloire. tujane mu bwiza. Ce qui nous semble Ibi impossible, tubona ko ari bidashoboka, Imana yabigize ibishoboka. Turavyizera kandi tuzogira ubuzima bw'ivyo byose mu buryo umuntu wese ubwiwe. Ndakwinginze. nous lisons Turasoma dans Apocalypse Ivyahishuriwe Yohana 11 verset 15. Apocalypse murongo wa verset 15. 11. Ivyahishuriwe Yohana 11 murongo wa 15.
Le septième ange sonna de la trompette. umumarayika w'indwi avuza inzamba Et il y eut dans le Mwijuru. ciel de fortes voix qui disaient: hakurikira amajwi arenga Le royaume du avuga ati monde ubwami bw'isi remis à notre buhindutse Seigneur ubw'umwami et à wacu son n'ubwa kristo roi, et il wiwe kandi azohora ahangamye ibihe bitazoshira. toute l'éternité. Amina, aleluya. Louange et Amashimwe acclamation à no nous, guhimbazwa b'ivy'umwami wacu. Mwene data na mushiki wanje, qui avons reconnu, twebwe twamenye dushobora kuvuga mu kwizera, nous qui avons twebwe le ministère de frère twamenye Branham, ubukozi bwa mwene data Branham tukavuga mu kwizera qu'il était le yuko prophète yari umuhanuzi yasezeranywe yategezwa kuza imbere yo kuza ubw'umunsi uhambaye ukomeye w'uhoraho w'umwami pour ramener le kugira ngo agarukane imitima y'abana b'Imana ayigarukane ku kwizera kwa ba se. Nous croyons de tout twizera notre cœur. n'umutima wacu wose, Il a vraiment mis ariko by'ukuri yarashimitse ku murongo wa Bibiliya très très souvent à sa kenshi part, kenshi ibyashiwe Yohana 10 Et dans Apocalypse, byashiwe Yohana 10 il y a hariho la promesse isezerano que lorsque le ko igihe umumarayika w'indwi azovuza inzamba, alors aho rero le mystère de Dieu ibanga ryose ry'Imana accompli, rizoba riherahejwe achevé. riherahejwe. Et si nous avons Hano lu twasomye que le Seigneur yuko umwami établira alors azoshinga rero ubwami bwiwe, alors tous les ennemis abasi bose placés comme un marteau bazoca baba à ses pieds. indava z'ibirenge vyiwe. Mwene data mushiki wanje, Frère Branham a Mwene été data Branham le dernier messager yabaye de l'Église intumwa ya nyuma y'ishengero, et nous a apporté yatuzaniye ubutumwa bwa nyuma kugira ngo ibintu byose abishire mu kibanza, kugira ngo byose abishire mu kibanza bigarukane. Ibi rero biriko biraba imbere y'amaso yacu ko umwami nabiherwa amashimwe. Ibi biriko biraba mu isi yose dans tous ceux muri abo bose bari mu ishengero mugeni. Ariko nimwibaze ko mu byashiwe Yohana 10 isezerano ryatanzwe dans les jours mu minsi aho umumarayika w'indwi azovuza inzamba. 6 avec des Batandatu bari bamaze kuvuza kuzana imanza zabo ku isi kubwo inzamba, ariko rero ubu turashitse mu gice ca 11 mu byashiwe Yohana aho handitswe ku rusengero ngo bazorupima ubukozi byabona bibiri exercer le ministère pendant bakoze bakora igikorwa mu myaka 3 n'igice, hanyuma 144 bigashirwa ko ikimenyetso mu miryango 12 ya muri Isirayeli. Et je vous le dis, Ndabibabwiye uno munsi, lorsque les coupes igihe ibikombe colère by'uburake encore déversées, bizosukwa tous les jugements maze amateka yose akaba azomaze gucirwa ku isi yose, aboutir bigasohoza ibintu bizoba bigomba kubaho no gusubira kuba inyuma y'izamurwa. Aho rero hazosohora la parole ijambo selon laquelle nk'uko le Seigneur umwami wacu entrera azokwinjira dans mu la royauté, bwami bwiwe. que lui, We umwami we il n'y aura plus rien nta kizoba gisigaye, à de lui et plus rien à avoir de lui. nta kizoba gisigaye. En bas pour Satani azoca akororerwa hasi, bamushire mu kinogo, bamudadire imyaka 1000, bamupfunge. Aho rero bazoca humvikana, plus Satan on ne le verra plus. ntizosubira kubona Satani, ntazosubira kumvikana, ariko azoba ari umwami wacu, azoganza. Mwami Yesu, Encore le verset 17. subira usome umurongo wa 17. Maintenant Apocalypse 11 verset byashiwe Yohana 11 umurongo wa 17. en disant nous te rendons Bati grâce, turagushimye mwami mana ushoboye byose, uriho kandi wamyeho, kuko wabiriye ububasha bwawe buhambaye ukima. Alléluia. Haleluya.
nous savons tous turazi twese que notre Seigneur ko umwami wacu azogaruka nk'umukwe kugira ngo atware umugeni wiwe mu bukwe bw'umwagazi mu munsi mukuru w'ubukwe. Ariko inyuma y'imyaka indwi ni inganji itangura. Rero turashobora natwe kureka tukavuga tuti turimwo, tukavuga tuti mwami turakushimiye kuko uzotangura inganji yawe, kuko umwansi satani atakiganza hana hariya. Amina, haleluya. Turagushimiye mwene data mushiki wanje, niko bizoba bimeze. Nidushime uno munsi guhera umwami yuko azoheraheza igikorwa ciwe mw'ishengero ryiwe ryacunguwe, yuko ukuzamurwa kuzobaho, yuko byose bizogenda nk'uko byanditswe. Hanyuma turagushimiye mwami Mana nyine ububasha bwose yuko wamaze gutangura inganje yawe, kandi natwe dushobora kuganzanya nawe tugategeka hamwe nawe nk'abami n'abaherezi. Ibyo byose birashitse ndabibabwiye. Amina. Ni ku muryango wacu, biri ku muryango wacu guheraheza. Ibyo bintu byose biri hafi ku buryo twoshobora kuraramura imitwe tugashimira umwami guhera ubu. Mbega hari umurongo wa Bibiliya dusigaje, turasoma umurongo wa nyuma wa Bibiliya muri Petero wa mbere igice ca 4 umurongo w'indwi. Petero wa mbere 4 umurongo w'indwi. La fin de toute chose est proche. Ariko umuhero wa vyose uri hafi. Soyez donc sage, nuko ntimuhugumbwe, mwirinde kugira ngo mubone uko mushishikara ugusenga. Bene data n'abashiki banje, mu gihe Petero ahumekewe na mpwemu yera yaranditse, yandikira twebwe bari huno munsi ngo impera y'ibintu byose iri hagufi. Mube ntimuboregwe, mube abagavye, muronke umwanya mu mpande zose z'ubuzima, ntimunyiganyige. Bene data n'abashiki banje, kutaboregwa il ne nous reste plus qu'à remercier le Seigneur. Nta kindi dushigaje kiretse gushimira umwami. Ntidushobora kwinjira mu idonido y'ibiko biraba mu gihe cacu. Ariko nimba Petero yaranditse, ati impera ya byose iri hafi, iri hafi. Aho rero by'ukuri turashobora kuvuga tuti biri hafi cyane, kuko turabona ubuhanuzi bwose bwa Bibiliya burimo burasohora imbere y'amaso yacu yaba muri Isirayeli. Turaraba i Moscou, turaraba i Kiev, turaraba aha na hariya mu isi yose, uko byanditswe ngo amahanga yose azohindukira ahindukire Yerusalemu. Nibyo duhejeje kumva mu nama mpuzamakungu y'umutekano w'isi. Ubwoko bwose bwarahindukiye bugwanya Isirayeli. Ibyanditswe bizosohora kugira ngo byose bisohore nk'uko byanditswe. Mwene data mushiki wanje, by'ukuri birandika umutima yo kuvuga nkabwira abizera bose bukuri mu moko yose, mu ndimi zose, mu mahanga yose, tubayeho mu impera y'impera y'ibihe by'ubuntu. Ni uduhe twa nyuma imbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo. Turatandukanya ibitegerezwa kubaho imbere y'izamurwa n'ibizobaho
année mu myaka qui ndwi suivront, izokurikira que ce soit avec Israël, yaba muri isirayeli avec le monde entier. canke mu isi yose. Mais nous remercions Ariko Dieu turashimira pour Imana sa sainte. kubw'ijambo ryayo ry'igiciro ryera. Nous avons tout Dufise byose hano tumaze kubyandika jusqu'au nouveau ciel gushika ku majuru, ku ijuru rishasha n'isi nshasha. et que le Seigneur soit remercié. Umwami ahimbazwe ko mu bwami bw'imyaka igihumbi byose Sur la terre, bizoba biri ku isi. seule la malédiction sera levée. Umuvumo uzoba wavuyeho muri icyo gihe, Les hommes ariko continueront à vivre. abantu bazobandanya kubaho, ariko inyuma y'imyaka igihumbi hazoba amajuru masha n'isi nsha. Oh, urakoze Notre Dieu, Mana pour yacu, le plan kubw'umugambi de rédemption w'agakiza wo kuducungura wera, uwo twe tufisemwo umugabane. que Dieu vous bénisse. Imana ibahezagire mwese Puis Zurich. guhera iziriki. Nous souhaitons Twifuza tout particulièrement mu buryo budasanzwe l'aide de Dieu ubufasha bw'Imana ku basobanuzi bose mu ndimi zose, uburongozi bwa mpwemu yera, kugira ngo babone amajambo abereye mu rurimi rwose, kugira ngo basobanure neza neza. Dieu le Seigneur Imana Umwami achève son œuvre. arimwo ararangiza igikorwa ciwe. Turabisubiyemwo kandi La fin de toute impera y'ibintu chose byose est proche. iri hafi. Devenez sobre ntimuboregwe dans votre vie mu buzima personnelle, bwanyu, umwe wese ku ruhande rwiwe, dans le foyer, mu rugo, dans la vie de mu l'église, buzima bwo mu ishengero, mutaboregwa toutes les relations mu migenderanire yose, mu buryo tugira ubuzima buhimbara Imana. que la grâce Ubuntu de Dieu bw'Imana soit avec bube tous ceux qui kumwe écoutent. n'abo bose bumva ubutumwa bw'Imana. Et aussi certainement que Neza nk'uko le Seigneur est descendu Umwami yamanutse mu nkingi ndengakamere y'igicu, agaha mwene data Branham igikorwa cyo kuzana ubutumwa imbere la deuxième venue yo de kugaruka Jésus kwa Yesu, Christ. kwa Kristo. Message qui serait Ubutumwa répandu dans le monde entier. buzokwiragizwa mu isi yose. C'est ce qui s'est passé Ibyo byabaye après son départ. nyuma y'uko yatahutse. Il a apporté le message. Yarazanye Et ubutumwa, ensuite, hanyuma le message a été ubutumwa porté bwaratwawe dans le monde mu isi entier. yose. Amina. Nous aussi, Natwe nous ubwacu sommes reconnaissants turafise amashimwe pour les retransmissions. kubwo amarotransmission ubutumwa busubirwamwo, n'ingendo zivugabutumwa ntizigikenewe, ntizigishoboka. Mais par la Ariko retransmission, kubw'ubutumwa busubirwamwo turashikira amoko yose mu ndimi zose, ainsi que tous ceux mbere abo bose mu by'ukuri bagiriwe ubuntu imbere y'Imana uno munsi barizera ijambo ryose ry'Imana, soient sanctifiés bakezwa dans la mu parole ijambo, et soient amenés hanyuma toujours bakazanwa ibihe byose au but. ku ntumbero. S'il vous plaît, Ndabinginze relisez musubire tous ces musome passages bibliques. iyo mirongo yose ya Bibiliya. Que Dieu le Seigneur vous Imana bénisse. Umwami abahezagire. Ego turasubiye kuramutsa turi ziriki bene data bose Et toutes les sœurs n'abashiki bacu bose de tous les peuples, mu bwoko bwose, de toutes les langues, mu ndimi zose et de toutes les nations. no mu mahanga Et nous yose. sommes Kandi convaincus turafise ubushizi bw'Amana yuko mu gihe cyacu Umwami achèvera azoheraheza igikorwa ciwe, que son nom soit izina ryiwe rihimbazwe ryubahwe toute l'éternité. mu bihe bidashira. Sans précieux Amaraso yiwe y'igiciro yavuye ku bwacu ashigwe mu bwiza. Ego grâce à Dieu turashimira Imana pour l'alliance qu'il a kubwo amasezerano yakoranye natwe, kubw'amaraso ayo yadutangiye pour toutes les promesses mu masezerano qu'il yose nous a faites. ayo yaduhaye, Et il les a accomplies azoyasohoza yose dans notre vie. mu buzima bwacu. Yahimbazwe, hashigwe hejuru Soit son sein izina ryiwe ryera de Jésus. rya Yesu. Alléluia. Haleluya, Amen. amen. Oh, viens avec moi Oh, uze ujane nanje Golgota et vois
ubone ce qui s'est passé pour toi. ibyabayeho ku bwawe ku musaraba. C'est là nihajya niho et qu'il prie pour toi. yakubabarijwe akagusengera, niho agusengera. hajya niho umwami yapfiriye ku bwawe, niho yasuzuguwe n'abantu, niho bamutetereje bakamucokora. Le Seigneur mourut pour toi. umwami yapfiriye wewe. Oh, viens o nuze avec moi. nuze ujane nanje igorogota. Le Sauveur, umucunguzi w'isi il saigne. yavuye amaraso, Et de cet homme que tu muri as uwo muntu méprisé, by'ukuri wasuzuguye, niho humvikanye ku musaraba aya majambo ngo byose birarangiye. il l'a fait pour toi. yabikoze ku bwawe. Oh, viens o uze ujane nanje rero igorogota. amina, haleluya. kuko hariya niho ijuru ku isi riri hafi yawe. haleluya. oh, vois o raba Yesu, ubone Yesu yishize ku ibyaha byawe, yabyishize ko igiye ku musaraba il a expiré yapfa mu en mubabaro tant que sauveur. nk'umucunguzi. Il l'a fait yabikoze pour toi. ku bwawe.